amahoro cyane. Urukino rwariko rurahuza Kayanza United na Rukinzo ruraheze ariko intsinzi ntibonetse muvyakiriye gute kwanza? Umupira niko bimeze habura nabira gatsinda umwe urumva to felicita abatsinze Kayanza United. Ariko uravye uko umugwa umeze muri no minsi ubona byapfiriye kugira ngo Kayanza ishobore kubatira igitego nk'ikandi umugwa rumenyereye. Oya nawe byapfiriye novuga ko bwa mbere twagize ikibazo mu nzira urugendo ntirwageze neza twagize accident bituma ducererwa kuza nibaza ko abakinyi bashitse barushe cyane mwabonye ko batari bameze neza kuko bari basanzwe bakina. Hari abakinyi wari batewe gukinisha utakiye canke mu mikenyero bageze hari ico bacahindutse? Oya nta cyahindutse na gatoyi abamaze imisi bakina nibo bakinye nyene gusa urumva bashitse barushe ntabwo bari bameze neza nta murari bari bafise. Twizere iki mu nkino zikuriki? Oya no kwizera ko bihacari kare bashize acari nyinshi nkezo cyari nyinshi nibaza ko nukwizera ko bizoba neza uko urabona ko turi musiga umwakiri ntiyoroshe uratsindwa uno munsi uratsindwa ejo gatsinda hirya tuganganya niko bimeze nibaza ko dutsinzwe suvuga ngo turahejeje cyangwa ngo champion iraheze turabandanya tugiye gutegura kugira dutegure match kurikira hama nako tuzoronka amatatu. Reka tugushimire. Murakoze cyane. Fungwa match kama hizi lakini mnafunga Rukinzo timu kubwa zile timu mlikuwa mnagawa mlikuwa mnafungwa tanzili kuna kosa nini? Tuko tunaenda etape par etape tuko tuangalie match ya kufuata itakuwa. Bon, normalement tulikuwa na matatizo, mais sio matatizo ya kusema hadharani. Unaona munyumba kuna kwa siri. Kuko vitu wenye malgré inapita ndani ya nyumba hawawezi sema nje. Matatizo kweli ilikuwa hivi naona saa moya biko binaenda polepole vitakuwa vitatoka njia. Bo benye ilikuwa tatizo biko binaenda binabadilika polepole. Siwezi sema kama bilibadilika moya kwa moya. Juu pale someone ndasema bongo. Mais tuko tunaenda progressivement polepole tuangalie. Gisi vitatoka njia paka unaona matatizo ikosake nyumbani mtu tanki iko naishi akosake matatizo. Eti kwa sababu mlikuwa na mpango wa kikombe au Big Four. Una mpango mungaliki nao? Mipango tungaliki nayo gisi evolution iko naenda tutaangalia gisi vitakuwa. Yote ni Mungu. Machi ya kufuata tutegemea. Machi ya kufuata tutajikaza tuangalie kwenye tutufikisha. Tuwashukuru. Okay, sawa. Murakoze cyane abariko bara tikubwe n'umukunzi wa Kayanza United ngaha mu Kayanza turabaramukije umukunzi wa Kayanza United. Turabaramukije natwe. Turashaka kumenya ubu munsi mwumva gute kuba Kayanza United cyo gutsinda imbere hari hazi inkino nyinshi atakintu kigenda umunsi mwumva gute? N'ibisanzwe je nibaza yuko aha sinokererwa ndavuga kubera yuko ibibaye sinova ko twatwiteze umugabo twabishaka kandi byo twashaka birakunze incamake numunezero nakamwemwe defisi yego umunsi uri kuboregwa gose rero n'abakunzi ba Kayanza United haburiki umuntu haburiki kugira ngo ibintu nk'ibi bize birabanga icabura si ku ruhande rw'abafana canke rw'ikiniki nk'ibisanzwe ari hasanzwe hari ukungene football mu gukinwa ikinigwa mu mpande zitandukanye hari ukungene rero abakinyi batari motive sinzi biki mugabo bunya equipe iri bien organisée ubiravye par rapport uko byaho nico kiri mu byatumye tutangura kuronka amatatu hano mu gikoni Kayanza Neriko ndavuga ati Kayanza numwe mu migwi y'abafana benshi uravye irumwe mu migwi nk'itatu canke nk'ine mu Burundi y'abafana benshi ariko uyu munsi stade ntiyarimeze nikiye cyatumye muci cizeye nta cizere cyatakaye ibyo hanagira mbanze mbeshutse iyo nkuru nta cizere cyatakaye kuko kubera ko abafana batari bahari so kubera ko bataye icizere kuri equipe ahubwo match yabaye ku munsi ari mwiza match yabaye ku munsi w'ibikorwa umunsi w'isoko hanyuma donc abakunzi b'umugwi benshi bari mu isoko nico cyabitumye hanini kandi nizi match zikinwa hagati mu ndwi akenshi usanga abantu ntibazitaba cyane hanyuma urabona twaheruka no muri break international break nayo yarabigizemo uruhara ko abantu ntibabaye au courant de la situation sportive ico kiri mu cyatumye umunsi stade imera nk'iyituzuye reka dushime kuvyo tubwiye twizere ko tubona yatanguye kubikorangira mugiye kunezerwa kurusha uko biri kose aha azoga umuntu reka tugushime urakoze cyane.